abariko baradukurikirana batahura iryo jambo ubwo nta makenga dushobora kugira ko uno munsi abihanganye bikanka baza kuhava bavuga ati reka je ko umugore ivyatevye ko yibaruka nikore kuri urya mukozi dukoresha mu nzu kuko nibo kirya gihe birayita inshoreke kumbura kino kibazo swali hilo kiraryoshe kwishura ni tamu kwa kujibu. Kuvuga icyumba zije ngo nuko umuntu wari we wese ni kwamba kila mtu yobona yuko byanse anaweza kuona kwamba imekata yoca yikora kunchoreke cyane kwa mwajiri kundi mukobwa kana mwanamke fulani. Oya siko bivuga yuko ariko bikwiriye tukasema kwamba kuko Sarayi maana Sarayi yarabikoze aliyafanya hayo ariko mu nyuma byamuzaniye ingaruka mbi. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Katwongere tubaramutse amaro y'Imana tubahe n'ikaze inshuti namwe bakunze bigana cya kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Tuje mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana, ikiganiro cy'uno munsi mukamwa giteguriwe na cyo nyene ni prote turakingiwe canke mwite Mr. Poro. Ariko nk'uko bisanzwe muri kino kiganiro simba ndi jenyene turabazanira abatumire bagiye batandukanye. Mu kiganiro cy'uno munsi mutumire dufise muramwibuka ubuherutse yari yatugendeye. Uyu munsi tugiriwe ubuntu n'Imana kwakira umukozi w'Imana ni Pastor Olivier Birashoboka, ariko impande yuko ari umupastori Imana ikaba yamuhaye n'ingabire yo guhishurirwa amabanga ari muri bamwe twita aba prophet. Umukozi w'Imana turabaramukije, hanyuma muce mugira ko mutwakirira nabo mwagendanye ko ndabona ko no munsi mutaje mwenyene. Karibu Stareo, murakoze cyane kongera kutwakira muri no mbonesha kure ya Tarisisi Hope Ministry TV. Twongeye kugirirwa amageme meza yo gushika hano. Amazina ni Pastor Olivier Joshua batazira birashoboka. No munsi twagendanye n'umudada mwiza cyane. Haleluya, akunda Imana. Nawe yaje kudufasha igikorwa cyo kugira ubutumwa bwiza bugende mu zindi ndimi. Kaze cyane ace yisanzura akorere mu mpano y'ururimi ashaka gukoreramo. Welcome. Asante sana. Nuko nabatuza kuba duteramanya, ariko sinzi ko yoba atabirekuriwe kuyivuga akazina, ariko nimba birekuriwe yogira kakatubwira akazina kiyo. Kwa majina naitwa Bella Gloria Inez. Karibu katika kipindi cha neno la Mungu siku ya leo, Bella Gloria Inez. Asante. Nuko reka mnyakuba umukozi w'Imana tuce tubaha akano karyo mugakoreshe, Imana ibakoreshwe yabiteguye kazi. Murakoze cyane. Pray yuko dutangura, reka dutangurane n'amasengesho. Acha tuanze na maombi kabla ya kwanza. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Baba katika jina la Yesu Kristo, turagushimiye ukugira neza kwawe, tunakushukuru kwa matendo yako n'urukundo rwawe rwinshi, na upendo wako uduteyite kubugira kandi yuko twongera kuba muri ino studio kugira tuvuge ubutumwa bwiza. Turatuye rino jambo aho rizoshika hose, rizogira ubushobozi, rizotabara abantu benshi, rizobakure mu kibanza barimo, ribashikane mu kindi kibanza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Tudatebeje tugiye gusoma mu gitabo cy'Itanguriro. Tunaenda kusoma kwa kitabu cha Mwanzo, igice cyaho cya 16, sura yake ya 16, umurongo waho wa 3, mstari wa 3. Haravuga umutwe w'amajambo: Aburahamu na Sarayi barondera ibyara kuri Hagayi.
Aburamu amaze imyaka cumi mu gihugu cy'i Kanani, Sarayi umugore wiwe yabira Hagayi umunyegiputakazi incoreke yiwe, amuha Aburamu umugabo wiwe. Nuko ararira Hagayi asama inda, maze abonye ko asamye inda rimutera gukengera inabuja. Sarayi abarira Aburamu ati, aka gakengegwe nkengerewe kazoba ku mutwe wawe, kuko nashize incoreke yanje mu gikiriza cawe, maze ibonye kwifise inda ica irankengera. Uhoraho naducire urubanza twe nawe. Dusimbe ku murongo w'indwi. Umumarayika asanga ageze iruhande y'isoko y'amazi mu bugaragwa, niyo soko iherereye ku nzira ija Ishura. Aramubaza ati, Hagayi ncoreke ya Sarayi, va hehe ukajahe? Aramwishura ati, mpunze mabuja Sarayi. Umumarayika Uhoraho aramubarira ati, subira kwa nyokobuja uce bugufi munsi yiwe. Amen. Haleluya. Rino ni jambo ry'Imana ridasanzwe. Hili ni neno la Mungu ambalo si la kawaida. Tuabona yuko hari gihe Abrahamu yaramaze imyaka. Tunaona kuwa ni wakati Abrahamu alikuwa anamaliza miaka arondera uruvyaro, yari yaraburubuze kuko umudamu wiwe Sarayi, maana mkewe Sarayi ntiyashobora kuvyara. Bari bageze mu gihe bari bihebuye, kuko bari bageze mu myaka myinshi. Ijambo ry'Imana rimbarira ngo yaramaze ni kuba umutamakazi, aho yabona we ubwiwe yuko bitoshoboka yuko atwarinda, kuko yarageze mu myaka 90 aho mu bahinga hapo kwa wajuzi bavuga yuko umuntu ageze muri iyo myaka atoshobora kuba atwarinda, hawezi tena kuwa na mjamzito. Nabo rero bagira ibyo byizigiro, nao wakakuwa na matumaini yuko bitazokunda, ariko Imana yonyene ubwayo yari ifise inzira bizokunda. Dusubiye inyuma, Imana yari iravuganye nabo kenshi yuko izobaha uruvyaro, kandi ngo uruvyaro rwabo ruzoruta umucanga wo kwisesero ry'ikiyaga. Ariko ibyo byose ntibari bakivyizeye, kuko bari bamaze kubona imyaka ibaye miremire. Baravugana n'umugabo wiwe, turabona iby'Imana yavuze yuko tutobishikako, reka turondere uruvyaro kugira, kuko bari bakundanye, kwa maana walikuwa wanapendana sana, kugira ngo niwaronka uruvyaro, kwa sababu ili utakapopata mtoto, nitwamara kuva mu mubiri, tukitoka hapa kundani, tuzoronke abazosigara nivyo dufise, tupate wale ambao watakuwa ni warithi ya mali, kugira ntibizotore ili sikui abakozi bacu isipelekwe na abagurano bacu, wafuasi wetu. Kuko muri gihe ca kera wasanga umuntu afise abakozi nabo bitwa abagurano, sana yuko na wajakazi na wale wafuasi wake. Sarayi acatonesha incoreke yiwe uwo twita umuyaya, akafika anashika mtumishi wake mmoja, amubarira ngo reka ufumutwara uno muyaya wanje, akasema acha basi ushike umuajiri wangu, murarane nawe, mlale naye, hanyuma atwarinda kisha awe na turonka umwana, ili tuweze kupata mtoto. Bavyumvikanye bigenda uko nyene, sana na ikakutendeka hivyo hivyo. Uwo muyaya amaze kuronka inda, muajiri alipopata mimba atangura gukengera, akaanza kuwa na duru kwa
Sarai. inabuja Akaanza kumdharau. inabuja bamugasuzuguro gateye ubwoba Akaanza kudharau kandi yari sana yakoze tajiri igikorwa wake na gikomeye. wakati alikuwa amemtendea kazi kubwa. Murumva ikigumbagumba Sarai yagize Alikuwa na shauku cyo gutonesha ya kuweza kumdekeza nchoreke ule yiwe, muajiri wake, ariko iyo nchoreke lakini muajiri yigeze itahura ubuntu yeye yagiriwe, hakuweza kuelewa neema aliyoneemiwa, itangura gukengera akaanza inabuja kumdharau. inabuja. Kandi Abrahamu Na Abraham yari umuntu yubaha Imana. alikuwa ni mtu ambaye anamheshimu sana Mungu. Sara arazarira, Sarai akakuja akilia, aramubarira ati akamwambia ntibikunda haiwezekani yuko inchoreke kuwa muajiri iguma impanza amazi, anaweza kubaki iguma indi umutima, abaki ananidharau, kandi ari je namushize muri ico kibanza. nimemtia mahali hapa. Rero Imana iducira Mungu urubanza. aweze kutuhukumu. Amaze kuvuga uko, Aliposema Abrahamu aravuga Abrahamu akasema nemeye gutandukana niyo nchoreke, eti nina urayiganza yikoresha icyo ugomba cyose. Kisha yale ambayo unayotaka yote. Sarai acatangura gukoresha iyo nchoreke ibikorwa biruhisha. Kazi za nguvu. Iyo nchoreke yo nyene ciriramura iva muri urwo rugo. Kwa ujumba huyo. Haleluya. Imaze kuva muri urwo rugo, alipotoka hapo irangara idafise igenda ninda munda na tumbo, ahura n'umumarayika aramubarira ngo mbega Hagayi, akamuuliza je, ko uhaye wangara ugiyehe ukava? Unazunguruka unatoka wapi unaenda wapi? Ngo mpunze Sarai. Akamjibu kuwa yuko anatoka pale kwa mwajiri wake. Aramubarira ngo subirayo, akamwambia rudi kule, ariko genda ukora ijambo rivuga nenda ufanye kila genda uce bugufi imbere ya nyokobuja, nenda unyenyekee mbele ya kuko muri ico gihe ico iyo nchoreke yari ifise guca bugufi. Hakuwa na kunyenyekea. Abantu muri kino gihe watu wa kisasa ikintu babuze igihe bamaze gushikira isezerano bahawe, nibatahura igihe bashitse muri iryo sezerano kugira bagire muri iryo sezerano babandanye bubaha kugira bashike ni mu yandi masezerano. Iyo babonye agace k'isezerano baca batakaza iryo sezerano aho kuguma muri iryo sezerano. Haleluya. Ngomba ndakubwire nshuti mukundwa, uri kuradukwirikirana, menya ubuntu wagiriwe, ntubufishe ubusa, ahubwo bubyaza umusaruro, kuko nturashika aho wibwira ko washitse, nturashika. Ngomba mpanure gatoya kuko ndi umuhanuzi w'Imana. Umuntu arashobora gutanguza urudandazo, amaze kubona abakiriya batanguye kuza, ntasubira kumenya yakeya yatanga mu bakiriya ngo ayibandanye, aca yumva yuko ari ibintu bisanzwe akadibama kubera amafaranga ari karaza. Ntamenye yuko burya buntu yari afise bwo kwegera bari abantu aribwo n'ubundi yategerezwa kuguma akoresha kugira barushirizeho kugwira. Inyuma yo kudibama bituma babantu bamuvako, inasababisha watu wale kutoka mbele yake. Goma ndampanure kino kintu, niwabona abantu bakuriko, ukiona watu ni wengi kwako, bakuriko kubera ubuntu wagize, kwa sababu ya neema uliyopewa. Burya buntu niwamara kubwitesha, ile neema utakapoipoteza ntibuzogaruka kugira kandi menya kuguma na burya buntu bwo guca bugufi, bwo kwegera uwo ari we wese, bwo gukora ijambo. Haleluya. Buzotabandanya kukuduza, bukugira uwo wifuza kuba, bukugira icima nateguye kuba. Goma ndakubarire, burya umuntu uwo ari we wese afitaniye isezerano n'Imana, ariko iryo sezerano kugira rishikire ni kugira agire mu buntu bwayo, ni kugira agumane burya bushobozi, ni kugira agumane rirya jambo, ni kugira agumane kwegera abantu bari bo bose, kugira agumane ubutoni. Niwakwitesha abantu
ukipoteza watu ukemera kuba nyamwigendako unakubali kuwa wewe nta hantu na hamwe uzokwigera ushika kuko uzoba uri kure y'Imana uzoba utaye ubusabane n'Imana kugira ugire ubusabane n'Imana ni kugira ubusabane n'abantu mu gihe cyose ushaka gushika ahantu gira ubusabane n'abantu kuko abantu nibo batuma ushika aho ugomba gushika kuko iyi ncoreke yo yiyumvira yuko Sara ataco yakoze ariko urufunguruzo rwari rufise Sara nyene yo kugira amwugururire amushikane kusezerana kene gushika niyo mpamvu muri bano bantu Imana niyo yacira urubanza wao Mungu njonge wa hukumu. Haleluya. Imana yumva masengesho yose. Anasikia kila maombi. Mutahure kano kana. Muelewe kitu hiki. Imana itahura amasezerano y'umunyabyaha. Muelewe maombi ya mwenye dhambi. Na masengesho y'umugororotsi. Na maombi ya mtakatifu. Muraho ngomba kukwigisha. Nataka nikufunze. Ntuzoreke gusenga mu gihe uri mu kibazo. Kuomba wakati uko kwenye tatizo. Uyaze ngo Imana ni kumva. Ufikirie kuomba Mungu hakusikia. Inotoreke. Huyo mwajiri. Yari yatakaje isezerano. Alikuwa amekwisha poteza ahadi. Ariko mu nyuma. Ila baadaye. Atakambira Imana. Kanyenyekea mbele zake Mungu. Imana yatakambiye. Na huyo Mungu aliyenyenyekea. Niyo Sara yatakambiye. Na Sara alikuwa akimuita. Amaze kuyitakambira. Aliponyenyekea mbele za Mungu. Yaje kubishura bose. Aliwajibu wote. Ariko urubanza Imana yaciye. Ila hukumu Mungu aliyotoa. Yamubariye genda usubire inyuma. Alimwambia kule. Kwa Sara. Kwa Sara. Uriya waskengereye. Yule ambao ulimdharau. Ni wafise urufunguruzo rwawe. Ariko message ngutumanye. Genda uce bugufi imbere yiwe. Nabone kugushikana aho ukeneye gushika kuko ubandanije uno murongo urabona ibyo mu marayika yabwiye ino ncoreke yaciye amubwira message y'ubuzima bwiwe ngo kandi uyo mwana uzovyara azomera ukuntu ariyo yitwa amasezerano duhabwa n'Imana. Haleluya. Amaze guhabwa amasezerano bituma yikontrola ikasababisha anajikontrola asubira inyuma amenya yuko ca kibanza ari Imana yarakimushizemo bituma bakumwanya mwiza bituma agendera ku rutonde yubaha Sara kumuheshimu Sarai iyo ncoreke huyo mwajiri ikishika ku masezerano yayo mukuri. Haleluya. Amen. We nawe nkeneye kukubwira naona nitaje kukwambia urashobora kuba waritwaye mu isezerano ryawe nabi umejibeba kwenye ahadi zako ariko haracariho ubundi ila bado kuna neema nyingine ubwo kwiyumvira ya kufikiri aho watakarije pale ambapo ulipopotezea ili uweze kurudi kunyenyekea utore buriya buntu ushike neema ile uitumikishe vizuri ili uweze kufika kwa ahadi zako vizuri maana Mungu hajakusahau maana Mungu hajakusahau Mungu yupo pamoja nawe. Mungu anatega mikono. Mungu yupo pamoja ili aweze kuturubanza Sarai. Mungu aliyehukumu Sarai. Imana acira urubanza Hagai. Niyo Mana ikeneye kugucira urubanza. Niyo Mana ikeneye kukugarukanira ibyawe. Nuraba ibyo watakaje. Ariko raba aho watereye. Raba ingene wateye isezerano ryawe. Usenga Imana. Uvuge ngo Mana ndagarutse. Bwana ninarejea tena. Ndakeneye ubushobozi bwawe. Bunkorere. Untabare. Uniokoe. Ndakeneye gusengana nawe. Nahitaji kuomba nawe. Ndakeneye gusenga. Nahitaji kuomba. Apre yuko ndangize. Kabla sijamaliza. Reka dusengane iminota ibiri. Acha tuombe pamoja kwa dakika. Vuga Mwami Yesu. Sema Bwana Yesu. Naratakaje isezerano ryawe. Nilipoteza ahadi yako. Kubwo nitwaye nabi. Maana nilijibeba kioro. Ibintu byose. Like kila kitu. Nabifashe n'ibisanzwe. Nilishika kama kawaida. Ariko no munsi. Ila siku ya leo. Menye yuko urufunguruzo. Nimeelewa kwamba ufunguo. Wari mu biganza byanje. Sinarukoresheje neza. Sikutumikisha vizuri. Uno munsi. Leo. Urufunguruzo rwanje. Ufunguo wangu. Ndongeye kugugurutsa. Aho rwari rukenewe.
izina rya Yesu ndadekraye ivyanje vyari vyaratakaye uno munsi birangarutseko izina rya Yesu nsubiye mu isezerano ryanje singisubira gutakaza ukundi mbayahiyaguye izina rya Yesu Kristo amen. Murakoze mukozi w'Imana kuri message nziza y'ijambo ry'Imana mudushikirije muri kano kanya. Imana ibahe umugisha kandi isubizeho mu kuyino message. Amina. Ariko imbere yuko ndabareka ngo mugende hari akabazo kamwe canke tubiri nagomba ko umugenda mwishuye ariko aradukurikirana. Mu ijambo ry'Imana muratubwiye n'umuntu yatakaje ivyizigiro agera igihe abona ko ivy'Imana yavuze kuri we bitazoshika arondera kwicira inzira avuga ati reka tufume tuvyara kuri rya nshoreke ariko biza kurangira irya nshoreke nayo iciye ikengera inabuja ati nakare ntuvyara ni jewe mvyara. Abariko baradukurikirana batahura iryo jambo ubwo nta makenga dushobora kugira ko uno munsi abihanganye bikanka baza kuhava bavuga ati reka je ko umugore ivyatevye ko yibaruka nikore kuri rya mukozi dukoresha mu nzu kuko nibo kirya gihe birayita inshoreke kumbura. Kino kibazo swali hilo kiraryoshe kwishura ni tamu kwa kujibu. Kuvuga icyumba zije ngo nuko umuntu wari we wese ni kwamba kila mtu yobona yuko byanse anaweza kuona kwamba imekata yocha yikora ku nshoreke cyane kundi mukobwa kana mwanamke fulani. Oya siko bivuga yuko ariko bikwiriye kuko Sarayi yarabikoze aliyafanya ariko mu nyuma byamuzaniye ingaruka mbi yo kurira kubera yaratanze icubahiro ciwe. Kuvuga igihe umaze gutanga umugabo wawe uvuga nico cubahiro cawe rero yatakaje ivyizigiro vyiwe kandi Imana bitabivuganye nayo hawakuzungumza hayo na Mungu. Imana yo yamubariya nzogu Mungu yeye alikuwa anamwambia nitakupa ariko ntiyarindi iryo sezerano neza. Ila yeye hakulinda ahadi hiyo vizuri ataralitakaza akapoteza arihinji akapatia mwachiri. Kumba zizi ibibazo ngomba kwishura nataka nijibu no munsi leo kuko turazi yuko Abrahamu kwa maana tunajua kwamba Abraham yari we muntu sekuruza w'abizera alikuwa babu wa Maka. Niko tuvuga twese jinsi sote tunavyosema uno munsi kugira havuke abitwa abamizirmani ili paweze kuzaliwa hao Waislamu burya bava kuruye Hagayi wanatoka kwa Hura kuko ntiyari ubwo muri ico gihugu maana hakuwa ni mtu wa hapo ndani ya hiyo nchi yaciye amurarira acavyara uwo bitwa Ismaeli uwo Ismaeli niwe ubu bwoko bw'abamizirmani bakomokako watu ambao hao Waislamu wanatoka kwake. Mugabo mumbabare ninjiye mu vyigwa nateguye nza gusanga kugeza uno munsi mu ngorane turimwo matatizo ambayo tuko nayo y'amadini ino ntibirashika yo mu bihugu by'iwacu ndani ya hizi nchi ariko mu bindi bihugu ila kwa nchi zingine byahariya hariya twarungitse abasirikare bacu b'igihugu ya Somalia n'ahandi burya bagwana intambara z'amadini wanapigana na vita za madini niho havuye buno bwoko irino hanga ry'abamizirmani kutoka taifa hiyo ya Waislamu kuko uno Ismaeli maana huyo Ismaeli niwe yaciye nzobizana nabitondetse neza nimwashaka yuko tubiganira kuko ni cigwa kirekire kandi murazi n'umwanya mwampaye ariko narindi agacishije ko gatoya dutekeye byinshi tuzoshobora kubihishura nimwadushaka kuko twari twaje kubwira tuvuga ijambo ry'Imana ariko tuzobisobanura kugira uno munsi kuko abantu binjira mu madini ariko batazi inkomoko y'idini ryari ryo ryose. Nimwashaka ivyo bibazo muzobitubaza tubishure ningene uno munsi dufise iguriranira ry'amashengero menshi ico cigwa nimwagishaka muzoduhamagara tuze twagiteguye mutubaze ibibazo nk'abajurnaliste tuvyishure kugira abantu babe mu kuko muri Yohana ikigabane c'8
murongo wa 32 hambarira ngo muzomenya ukuri kandi uko kuri kuzobaha kwidegembya kabisa. Rero twakeneye abantu buno munsi bagire mu byo bazi. Ya murakoze cyane, turabashimiye kuri no siguro mutanze kuri no jambo, ndazi ko ariko radukurikana batahuye, ariko kandi tukiri kuri rino jambo nyene no musi nk'umuntu ariko afise amasezerano akababona yuko yatevye nakaye kaja mwamutekerera avyitwaremo gute, yicira inzira canka bigenze gute ko benshi bafise amasezerano y'ibirarane nanje ndima mazo paradosa haleluya. So kuvuga iyo ufise isezerano n'Imana uko na hadi na Mungu vy'ukuri ukamenya ko ari Imana yavuze, unajua kwamba ni Mungu alisema, urarirorera wihanganye na uvumilivu udakekeranya bila kuwa na mashaka, kushimana kwa maana Mungu ni Imana itarenganya, ni Mungu ambaye Imana yaciye urubanza muri aba bantu babiri, Mungu ambaye alihukumu watu hao wawili, niyo Mana igihuhaye ugendera mu bugororotsi bwayo nikurorera itegerezwa kugushikana muri ivyo yakubariye kisha kwa yale aliyokuambia. Okay. Abirumvikana, ariko kandi mumbabarire muishire kano kabazo kamwe imbere yuko ndabareka ngo musige inzira amavuta ngo wagiye ntiyagarutse. Ni ijambo mwadusomeye ahantu havuga ko ngo yaramubwiye ngo subirayo. Subirayo. No musi hari abantu iyo yadekonye bakabwira ati wewe hajya hano wakosheje sura yusa imbabazi bibagora gusubira, yavuga ati vraiment boca abantu nkwenga nasize nkoze makosa akomeye sino subirayo. Abantu nkaba rino jambo ryo basigarana iki? Kuvuga muri kino gihe tugezemo nimba ubona ataterambere mu gihugu ni mu bakristo leo ndani ya nchi wala ndani ya wakristo, ni kubera bibagora guca bugufi, sababu inatushinda kunyenyekea. Umuntu wari we wese ashaka kubonekana ko ari hejuru, anataka kujiona kwamba yeye yuko zaidi ya wengine, kuko uwizera yule anayeamini n'umwana muto na yule mtoto amuhonyoye yategerezwa kuvuga prado, ni lazima aseme nisamehe. Umwana wawe ubyara ambao unajifungua umuhonyoye wategezwa kumuha agaciro kikavuga prado, kuko umuhaye indero akurana. Rero abantu watu wa sasa ubabwiye kugenda guca bugufaca yibaza yuko yo basuzuguritse, ariko ntamenye yuko ariho hari ufunguruzo rwo gushika ku nyishu. Igihe cyose wakati wote uzobona uguye mu kosa anguka ndani ya kosa, ntuzorinde ngo bakubarire genda usabe imbabazi, ahubwo wewe nyene peke kubera wigishijwe guca bugufi genda uvuge nyakubahwa nagucumuyeko mbabarira kuri ibi n'ibi kwa haya na haya na haya, bizotuma n'imbere y'Imana uzoba witunganije, kuko ntuzoshobora gusaba Imana imbabazi utabonye warabonye umuntu utashoboye gusaba imbabazi umuntu wabonye. Tahura ubushobozi bwo gusaba imbabazi ujya muri kumwe, simbone ngo kana kandi ko ari umu interprete wanje ndi hejuru yiwe kameme ntibikunda, simbone ngo je mu rugo nije nganza ngo simbereye gusaba imbabazi umugore, nibonye yuko icaha cabaye kuri jewe negerezwa gusaba imbabazi, nibwo bugororotsi Imana idusaba. Murakoze cyane, reka ndabareke. So gatoya igituma abantu bateba mu masezerano kinachosababisha watu wanakaa ndani ya ahadi na kantu kitwa guca bugufi, ni kitu wanaita kunyenyekea. Ugasanga urugendo yogenza imisi 200, safari ambayo angeenda nayo kwa siku 20 azorugenda imyaka 200 kwa miaka 20 kura byamunaniye guca bugufi, maana imemshinda kunyenyekea. Murakoze. Asante. Murakoze cyane, narimvuze ntereka ndabareke musige inzira amavuta. Inyigisho ni ndende ni nyinshi, Imana yabahaye ijambo ritekeye muri mwebwe n'umumengo umuntu yobumviriza bugaca bukongera bukira, kuko ivyo muvuga umuntu ntiyifuza ko mubirangiza, kuko agomba yifuza kwakira zino nyigisho. Ariko kandi nk'umuntu yifuza zino nyigisho ku buryo buramvuye, murategura amaseminari canke ibikorane bigiye bitandukanye ahana hariya, nk'umuntu yifuza kubaha ubutumire kugira ngo zino nyigisho muze muzitange mu ishengero asanzwe arongoye,
mwashobora kubwitaba nimba mwobwitaba iyo baronka gute akanimero ka telefone nimba mugafise hafi? So nukuri umuntu wese yifuza kudutumira, kila mtu ambaye canka shaka kwigishwa wala anahitaji kufunzwa, turoroshe kuronka kuko ni Imana yaduhamagariye. Ndio wito ambao Mungu alitutia. Ushobora guca kuri Facebook, unaweza kwenda kwa ukandika Nshimirimana Olivier Nshimirimana, ucutubona ukacutwandikira, cyanye ukaturondera ku nimero yacu ya WhatsApp, namba ya WhatsApp ikora ni ku nimero zose, ni 69 688 431 mu Kirundi 69 amajana 688 amajana 431. Kwa Kiswahili mwinterpret 69 69 688 431. Nuko reka nanje mfasha bari kwaradukurikirana mu rurimi rw'ikirundi ni 69 amajana 688 amajana 431. Nuko rero umuntu ashoboye kubahamagara canke akabandikira murashobora kumwishyura mukavugana ukuntu mushobora kwitabira ibikorane yaba yarateguye. Uko nukuri turamwitaba, so kuko muri bino vyigwa twari twinjiyemwo byo kuvuga ku by'amadini y'abamizirimani n'abaki, twarakunze kenshi kuba dutumirwa muri ibi bikorane mu ntara zitandukanye by'imihazare, tubifise kubumenyi byatuma dutahuza abashehe benshi bakizera Yesu Kristo. Rero igihe gishaka gutahuza abantu benshi, turashobora kuza kwigisha inyigisho nk'izo zikomeye. Murakoze. Nuko murakoze, mudukundire tubashimire kuba mwitavye ubutumire bwacu kandi mukamufashimije imitima y'abatari bake uno munsi. Murakoze cyane. Nizere ko ikindi gihe tubakeneye tukabikora ko muzotwitaba. Tuzoza twiruka. Murakoze cyane. Nuko tubashimire namwe mwariko muradukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana cyo kuri uno munsi nano kirangiriye. Dushimire umukozi w'Imana Pastor Olivier, birashoboka nabwiye ko ari n'umwe muri babandi Imana yahaye impano canke ingabire yo kwerekwa profete. Hanyuma kurundi ruhande yari kumwe n'uwari ko aramufasha kugira ngo nawe udukurikirana wumva ururimi rw'Igiswahili ntibize kugucanguze kumva ko hariho wari yaje kugira ngo agerageze gushira no majambo mu rurimi nawe wumva. Anibera Gogo Gloria, namwe tubashimire. Asante sana. Nuko tubashimire namwe kwa mwafashe akaryo kanyu mukadukurikirana, atuze dusubire duhure mu kindi kiganiro cy'ijambo ry'Imana kizokurikira. Ariko impande ya kino kiganiro ibindi biganiro biracabandanya, gira subscribe, gira partage, gira comment kino kiganiro ukishikirize benshi kugira bafashwe n'ino nyigisho idasanzwe twakiye uno munsi. Nuko mugumane natwe naho ubutaha, bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.